ku musaraba wanje sindahadepoza canke jewe ku musaraba wanje nta kintu na kimwe nkora par rapport au statut, kubera ibijanye na statut y'ubunyavyaha n'ibiki Yesu yarakoze vyose, kimaze iciwe kiri complet, kimaze iciwe kirakwiye, yaravuze ngo birarangiye, ntaco bongerako, ntaco bakugwako, nta sacrifice yindi je nkeneye kugira ngo je nitwe umwana w'Imana. Ndi umwana w'Imana, nacitse umugororotsi, nambaye ubugororotsi. Ariko iyo nje nanje ku musaraba wanje, kuri uyu musaraba w'iwanje ni refera kuri ijya nature nakuye kuri ujya musaraba y'ukugororoka, nkavuga ngo uku kugororoka naguherewe ubuntu, ariko ngiye kugukonkretiza mu kwiyambura kameremere kanje, nkakamanika kuri uyu musaraba ingeso zanje, ibibi vyanje, ukuraguza ibibi vyanje byose ndabibamba kuri uyu musaraba, kuko ngomba kwikonforma kucakoretse mu buryo bw'impwemu, kigomba gucika palpable, kigomba gucika igifatika, abantu bambona mu mico no mu ngeso zanje bakavuga ngo wewe vyoshoboka kuri uw'Imana, ntarinze kugira indwamo rwinshi, ariko inyifato n'ubuzima bwanje n'ivyamu ubuzima bwanje buriko buraproduiza, bigatuma abantu bavuga ngo uyu muntu certainement yarahuye na Yesu.